ariko turabona ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro. Mbega bijya mwe mu bihinsigura yihe canke hagiye gukorwa iki kugira ngo ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro nk'amafaranga mva makungu? Murakoze. Aho ufise ibihumbi 20 mu Burundi urafungura neza. Nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi 20 ufungura ibihumbi 20 by'amarundi. Ifaranga ryacu rifise agaciro mu Burundi. None wagomba rigira agaciro mu Bufaransa. Iri Faransa narababwiye jewe nzi gupima ku munzane aho nabonye ivoka i Burundi igugwa $200 muri leta zunze ubumwe za Amerika ikagugwa $5 bisigura ko $5 angana n'200. Genda murabisahani y'indya muri leta zunze ubumwe za Amerika ayigugwa n'isahani y'indya ngahi Burundi ibingana ubwoko bumwe ucumenya yuko amahera waguze iyo sahani ngaha mu Burundi angana nariya yuriya. Rero igituma avuga ko ubuzima bworoshe uzanya $50 i Burundi urarya ugahimba ahandi ugana muri restaurant ukava yamaze yose, ariko ngaha ararya gasigaza uratumira abagenzi mukajana ufise $50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukava y'umuhimvye. Rero ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro. Mufise ingorane kuko babahenza bo hanze muza gupima ku munzane irirundi $1. Idolari ni ry'Abanyamerika, amarundi n'ay'Abarundi. Mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera 2 muba muhejeje gutakara. Pima umwimbu ufise, itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu, niho ucumenya itunga ry'u Burundi. Ntihagire rero uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro. Ndabwije ukuri $200 y'amarundi yaririye mu dufate ibihumbi 5 by'amarundi biririye mu Burundi bingana n'amadolari 50 uyaririye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ikindi mupima ni muraba ubuzima bw'umuntu. Erega byose bipimirwa ku buzima. Niyaba ishati ijewe ndayigura ibihumbi 100 mu Burundi, muri leta zini ugasanga igugwa $1 ndazi ko atari munsi iyi se munsi y'amadolari 30. None wumva gute? Ibyo byose tuze turamenya ingene dupima ibintu. Iyo turakivuga ari abantu bibaza ngo n'ururirimbo. Kugira umenye ko imbere ari heza ubanza kuraba iyo uvuye ukaraba aho ugeze ugaca wiyumvira ingene imbere hazoba ufatiye kuvyo ufise uno munsi. Ntakaroro ndabwire uravye ingene twari tumeze mu 2005 niho nkunda guca nerekana aho turabira umutahe twatanguje mu 2005 ni murabe uno munsi ivyo wavyaye uwo mutahe kandi bwari ubusa. Raba uno munsi rero ivyo dufise ucu bifata nk'umutahe. Uwo mutahe rero nawe uzoca wunguka kuko umurindi ucuba munini kuruta. Ico rero nobwira abarundi ntagire usubira gukekeranya imbere ni heza. Twa Misigaro Fides sanzwe n'umunyesha makuru kuri televiziyo y'igihugu. Tubanje gukenguruka nyenicubahiro kuri kano kanya muduhaye. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu muraheje kugendera igihugu cyose mu rugendo mwise karavane inkebuzo aho mwishikiye mu ntara zose z'igihugu. Intara ya Kirundo irimwo aho mwiboneye ahanyegejwe ubutare. None leta murongoye mugiye gukora iki cihuta kugira ngo abene gihugu bashikirwe n'ivyamwa vy'ubwo butare? Akabazo kagira kabiri, nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi mwihweje urugendo mwagize ivyo mwiboneye nakahe kajambo mwosigira abarundi kugira basigare bakinovora ku mizirikanyi yabo? Murakoze nyenicubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Akazina ni Ange Teddy Mugisha kuri televiziyo y'igihugu. Nyenicubahiro mukuru w'igihugu, inyuma y'ugo rugendo mwagize mwarishikiye ku kivi, murabona ugwaruka ruriko rurarangura ibikorwa by'iterambere. Harimwo bagize intambwe, harimwo n'aba novuga ngo
bataratera intambwe bahomvye, mbega leta murongoye iriko itegekanya iki kugira ngo izoshobore kugaruza ayo mafaranga yoba yarahomvye? Murakoze cyane nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'u Burundi kuri kano kanya muduhaye kugira ngo tubaze ibibazo. Ego ku kibazo kijanye n'ubutare, ndi Epimake Bamboneyeho, nkorera radio Nderagakura. Ego mwarateye akamo urwaruka rwanonosoye ivy'ubutare ngo biyandikishe, hoba hamaze kwiyandikisha bangahe? Mwiteze iki kuri urwo rwaruka na cane cane kuri kazoza keza k'igihugu mw'ivyo bijanye n'ubutare? Ikibazo kigira kabiri, bamwe mu rwaruka bariko bararangura imigambi itandukanye bararonkejwe ingurane na payeje. Mbega nta makenga mufise ko imigambi yabo ishobora guhomba hanyuma payeje nayo igacibura uburyo bwo kubandanya imigambi yiyemeje? Jewe ni Norris Nduwimana, nkorera radio Indundi Culture. Nyene icubahiro mu ijambo mwashikirije mwavuze ko hari yabaye ibintu by'isibe byatumye abanyagihugu batabaho ko bategerezwa. Nagomba kubaza abanyagihugu haheze igihe batewe n'ibi byihindagurika ry'ibihe, hariho abahora bakora imigambi yo kwiteza imbere nk'uburimyi, urudandazwa ruto ruto, nkavuga mu gice cane cane cimbo, ariko ubunye bakiri mu masite y'abateshejwe izabo haraheze igihe imvura buca itasura. Mbega bari abanyagihugu ko nabo bari mu baterera mu iterambere, mu babwira iki kugira ngo nabo basubire mu mirimo? Ikindi cerekeye ibijanye n'uburimyi, mwavuze ko imirimo itotahe kandi abarundi bafise ibyo bafungura, ariko haribonekeza ikibazo c'ubukene bw'imbuto. Imbuto nk'ibiraya mu gice c'umugamba ku mwaka wahera byaragoranye, nuno munsi birazimvye. Ibyo byimburwa mbega bija hehe? Hokorwa iki canke mwemera iki abarundi kugira ngo imbuto ziboneke? Munemeza yuko dushobora gushika ku mbono y'u Burundi igihugu cifashe gushika mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060, ariko turabona ifaranga ry'u Burundi riguma ritakaza agaciro. Mbega bijya mwe mu bihinsiguri yihe canke hagiye gukorwa iki kugira ngo ifaranga ry'u Burundi rigira agaciro nk'amafaranga mva makungu? Murakoze. Kuri iki kibazo ca mbere bavuze bati mwarabonye ubutare aho bunyegeje. Ubutare ntibunyegejwe, ntibunyegejwe. Bijya navuze yuko Uburundi bushobora kuba hariho igishashara yagifunze ku maso, hariho n'abantu mbere umenga ntibashaka ko Burundi butera imbere. Birabaho, birashoboka. Hajya ubutare bwari buriho kandi n'ubu buriho, kandi ubutare ntiburi hajya gusa, buri mu ntara zose. Nagenda abwire ko Uburundi bwuzuye ubutare hose, rero ntibwanyegejwe. Ahubwo hariho abo tweco twabonye umenga hariho abari barabubikishije kugira bazobukoreshe hageze, kuko n'ikimenyamenya mwarumvise ndababwiye ntitubutoye aho buri. None hari wari bwabuvuge ubwo nyene tubuvuze, hariho abo baciye umengana ibintu vyabo dutoye, umenga turashize ahabona ibintu vyabo twarababonye. Ubu rero twebwe twarabonye ko ari ubutare bworoshe guhingura kugira tubushore bwitwa ubutare. Ico turiko turakora rero nuko abahinga bariko baregeranya ibikenewe. Nababwira yuko hagiye mu Kirundo twaciye tuja kurondera abahinga babinonosoye, baraje barahagendera, baravuga yuko ubigikenewe ari uko amamashini yoza vuba. Muga nko burashobora gusanga rero hari umuntu yari yabugize gwiwe, kuko mu bintu vyahahora ngaha mu gihugu murazi ko amategeko aheruka guhinduka ajanye n'ubutare, hari ikintu bita concession. Umuntu kamenga ni ivyiwe, itunga ry'u Burundi ryarahawe umuntu. Nibo menga rero twarabinjiriye, ariko ivyo ntibiteye umutima uhagaze kuko ubutare n'ubwo Burundi.
ndagenda abwira yuko naho ufise itongo ririmwo butare burya butare n'ubwo Burundi wewe ugaba hajya urima hejuru babonye ubutare Burundi burashobora kubukoresha ubu rero nk'aho hajya turiko turegeranya ibishoboka byose bwa tubuhingure sibwo gusa washaka duhingura n'ubundi butare ni bwinshi twabonye hariho za titane hariho lithium hariho ntuzeye cuivre ubwo bwose turamaze kububona ivyo byose turiko turondera ingene twobihingura vuba kugira ngo natwe tugire ico dushorera hanze gishobora guteza imbere igihugu rero hariho abaciye batangura kuvyina ngo bararosa amahera banazi yuko umenga ngo abarundi bazoca bayagabura hariho abantu batazi ingene igihugu gitunganywa mu vy'ubutunzi amahera sa y'umuntu n'ay'abarundi bose ntibavangwe ngo tugabura ngo duce tujahe ahubwo amahera y'igihugu araramira bene gihugu mu kuzana umushinge w'iterambere ryabo nk'akarorero hari amabarabara abene gihugu babarose aho bagirira ubudandazwa rwabo ingene ingenzi zigenda iyo twubatse ibitaro vyiza hakubakwa amashuri meza ivyo vyose amahera y'igihugu nico akora nk'ubu muramaze kubona imbuto igihugu gitanga ibice 50% ku mbuto no kuvuga yuko umurimyi acagura zimbutse ayo mahera ava mu kiya ca leta muramaze kubona ifumbire igihugu gitanga ibice 70% ayo yose nayo mahera rero mwumva nko buri nk'ikinebwe ntikizi ko leta igiha amahera utarima womenya gute ko leta yaguhaye 50% y'imbuto womenya gute ko yaguhaye ibice 70% ku ifumbi mugabe ukora wewe arabizi rero hariho waciye avuga ngo reka mparure nayi wanje ajya ni twese azoturamira mu bikorwa vy'igihugu kandi ndizeye yuko mu bihe vya vuba bizogenda neza gusa igikuru ntiduzasubire kwemerera inyatsi yuko idusubiza inyuma isamaza inzego z'igihugu aho twakoze ibikorwa vy'iterambere hanyuma mwabajije ati ni igiki twabwira abarundi bagenderako ni rya jambo nyene abarundi ico tubabwira imbere ni heza cyane ico iyo turakivuga hariho abantu bibaza ngo n'ururirimbo kugira umenye ko imbere ari heza ubanza kuraba iyo uvuye ukaraba aho ugeze ugaca wiyumvira ingene imbere hazoba ufatiye kuvyo ufise uno munsi nk'akaroro ndabwire uravye ingene twari tumeze mu 2005 niho nkunda guca nerekana aho turabira umutahe twatanguje mu 2005 ni murabe uno munsi ivyo wavyaye uwo mutahe kandi bwari ubusa raba uno munsi rero ivyo dufise uco bifata nk'umutahe uwo mutahe rero nawe uzoca wunguha kuko umurindi ucuba munini kuruta ico rero nobwira abarundi ntagire usubira gukekeranya imbere ni heza iyo rero abantu menga hariho abantu bamaze kubona kumenga barihebuye gushikaho biyakira abo bantu rero bamenye yuko iyo umaze kuvuga ngo ntaco maze ndi nta magara biragenda uko nyene nico gituma abarundi bose boraba neza bakabona ko batakiri hamwe twari turi mu myaka iheze bacamenya ko imbere ari heza kandi heza cyane umutahe turawubona turawufise ubu jewe iyo ndiko ndagenda mu modoka nkabona nk'aho rinyovu hose ubu bariko bararima haho rinyovu hose ryashinge ubu rivuyeho je ncamenya ni imbere ni heza cyane kuko uno munsi urimbura no mu mwaka uzukimbura n'uzokurikira ukimbura murumva yuko ivyo wimbuye gusa nitumenye gukoresha neza umwimbu turose imbere ni heza cyane rero niho kantu novuga nti bagende barinovora bose mwavuze yuko hari hugwaruka byagenze neza rurunguka n'urundi rwahomvye twarabibonye hari habo usanga byarankiye ariko naganda abwire yuko burya umuntu ugira amenye ko yateye imbere arabira ku ntambamye bagiye barahura lo succès calculé par le nombre d'échecs umuntu adashobora kwemera yuko ashobora kunanirwa ntashobora gutera imbere rero abo obyase ntibatane n'akagazuzo
kuko barabona neza aho vyankiye niho nyene baca bavura. Rero muvuze muti none payeje mbega bizogenda gute kugira subire kuronka, ahubwo ibandanye guherekeza ntiguta. Umugambi payeje n'umugambi wo kuduza ugwaruka tuba tuguherekeza ntaho tujana ntuduhombana, kandi none abahovye ni bake cyane, ni bake abahovye, kuko payeje iha mahera abantu bagiye kure mitunga. Abo rero ngo barahombye, suguhomba ni nka kurya imvura ishobora kugwa uko ishaka, ntitwovyita rero guhomba. Abo tuzobavyura tubandanye kandi bizogenda neza, kuko turabona ko benshi vyagenze neza. Hariho abandi mu gwaruka batabona ico bokora, niyo payeje naho yovuga ngo ndagwa yumva ko ahubwo yoca aja kuyarya, atumva ikintu. Erega hariho abatabona iyo bahera niyo bahereza, abo twarababonye muga duca tuvuga yuko abo nabo umuti wabo uriho, no kuvuga ugwaruka ruhabona rubona kure nabwo ruca rubaha akazi. Hariho mbere ni n'ayandi mayeri turiko turiga, kuko je narabonye yuko nk'ubu muntu uvuze uti basi wewe ko vyase ko witangurira akira imiswi yanje yorore je ndagukoresha uzoyinzanira yeze, uzoyinzanira burya abarosa akazi azanye uragura ugaca usanga uramuhemvye nk'uko umenya ariko akorera uwundi, muga ukorera azorakora niko nawe akanura. Rero ubwo gwaruka abatabona iyo baja twarabonye yuko abahabona nabo baheza bakabavyura bakabaha akazi, hanyuma bahomvye nabo igikuru nuko bafise ishaka ryo kubandanya bakora, mugabo si heshi twabonye bahomvye. Hanyuma rero hariho ikindi kibazo mwavuze nyene kuri ibi bijanye n'ubutare, muti twatumiye ugwaruka gwize. Nibijya ndababwira ntumenga kare twari impumyi, aha dufise aba engineer bashoboye bijya vy'ubutare ni benshi cyane, ntibarampa icegeranyo kuko biyandikisha muri payeje, muraza kumwegera mu mubaze abamaze kuyandikisha. Mugabo ico twasanze nuko twasanze bariho aba engineer mu bijanye n'ubutare bariho. Ubu rero ico dutegekanya, erega hariho nabiyandikisha bazi ngo bagira ronka akazi. Hariho ikintu umenga urumva udahawe akazi n'uwundi muntu, kandi ivyo twarose umwanya wo kubivuga. Burya nta muntu asaba agenda atunze, ntashobora gutunga asaba ngo mpakazi ntiwigera utunga ko ari kugira baguhe serumu gusa izotuma uba hege ntica ntikize nyene uzobaho. Serumu twebwe iwacu bacita ruhebuza, nyene uba warahebuye nyene kudashobora gutunga, abandi bakaza baraguha utwurya nta kundi, mugabo utegerezwa gukora. Rujya gwaruka rero twe dushaka kugira inama, kandi ubunyene bwa vuba umwiherero utuzoba twiga amayeri y'ingene twokora kugira ubu butare bwacu rutangwe kubuhingura, kuko murumva ko n'ugwaruka gwavyize ruzi kubwimba, ruzi n'ingene bashobora guhingura. Abarane twashira imitwe hamwe ubwo gwaruka gwose, ndazi yuko dushobora gukora ibintu ugasanga turafise nk'amahinguriro ashika 10 y'ubutare. Nk'ubu twarasanze aho bariko barubaka ihinguriro rizogira ajya marubre, nk'ubu habaye nk'amahinguriro 5, murumva bica bigenda neza. Ubwo gwaruka rero dushaka gwo nyene ko nagwo rudufasha kwiyumvira, kandi tweho twaciye tugira mbere nitombora, kubera murabona twebwe tugenda dukura ivyiyumviro vyacu menga sivyo guteza imbere igihugu. Erega raciye ndonkamwo nabo twoba turatuma, barashika 4 abo naciye nkuramwo dutuma kuja kuraba ingene ubwo butare twotangura kubuhingura. Nabo bandi rero bazoza badufashe, usange mbere bo nyene nibo baciye bahinga bo kubikora. Tugize amahinguriro menshi twimba heshi nibo nyene burya bazobikora, nimugire ngo nabandi rico ituma naramvuga ngo igihugu gitezwe imbere na beneco. Mwavuze nari nabivuze yuko payeje yogira amakenga. Ndabwire keshi hari ibintu dukunda twebwe nyene kwiboha tutabizi. Umuntu atangura kwiyumvira ibibazo ataranakora, ngo mbega nokora ikinzoronka isoko, naho umenga uriteza umutego. Payeje nayo ngaho unumva umenga mushaka kwitera ubwoba ngo ntubahe kuko ntuzi ko bazoyazana, twoca duhagarara. None mbega umurimyi warimye abazi ko bizomera ko ametse imana. Rero nabo bandi naganda barebeshe je ndafise icizere neza, kandi
uretse n'ivyo hariho ibindi nabonye tuzohinyanyura mu itunganywa rya payeje kuko hariho ico nabonye ntarinzi kandi nibaza ko tuzoca tubihinyanyura turi kumwe n'ubushikiranganji bw'ubutunzi kubera twasanze abasubije erega baratanguye gusubiza benshi barasubije hari nabo umenga barahejeje ahubwo gusubiza mugabo ingorane basubije twari tuzi ko abokoreye abandi none basubiza bayajana mu kigega ca leta kugira abandi bokoregwe rero biragoye no kuvuga n'umugani uhera twashaka umugani udahera no kuvuga abasubije payeje igaciha uwundi asubije igaha uwundi uwo wundi agasubiza aho uwundi gushikaho n'utaravuka uno munsi azovuka asanga uwo mugambi ubandanya nivyo twashaka kokoreranira none twasanze bamaze gusubiza bose amahera aciye asubira mu kigega payeje gacibura rero ingene habo bandi novuga ikirindira uwundi mwaka gucererwa rero niho nasanze twace ducererwa kuko nk'abamaze gusubiza arabusanga basubije bamaze gusubiza nk'imiliyoni 25 urumva nkaho nkwasubije miliyoni 25 babace bahundi none byaciye byanka ariko twarabonye aho vyavuye murazi ko payeje gitangura nawe nyene yaracumbagiye cyane abantu batabona iyo bija niyo biva mbere hari ababona ngo aya mahera turayataye nkuko nyene waruhejeje kuvuga hari ababona ko atakaye ariko nagenda abwire ko atatakaye ajya mahera kuko turabona yuko no munsi turayabona ahari n'abatarasubiza nuko tuyabona ahari kandi no munsi bazo barasubiza ku kwezi mwavuze ibintu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe ngo abavuye mu zabo baravuyeyo turiko turabungabunga aho bari twongera turondera naho erega uramenya nuba amazi aracuzuye mugatumba nuno munsi amazi aracuzuye kuko uvuga rero ngo bataye burajya amazi nagira ahubwo bari kuvuga uti mbega ntaco mwogira kugira nabo baronke aho barima ni burya turiko turagikora murazi ko twari twanabasavye twabwira tuti nyabuna hajya ahantu hamaze gutwagwa inshuro imyaka yose nta narimwe amazi ataza nta kibitwereka ko n'umwaka uza ahubwo atazokuzura cyane n'ukurikira huzure cyane ahubwo twiga ingara ahubwo twobashira aho babandanya bakora ibikorwa byabo by'iterambere narashimye hariho umwe yigeze kunyandikira kandi baza baramuhaye ahakorera niwe yavuze ati jewe nimunshira iyo mushaka hose mugasi nemera ko umugambi wanje w'uburimyi n'ubworozi uhagarara ndamubwira ntigenda wegera ubushikiranganje bujejwe amatongo uwo baramaze kumutunganiriza n'abandi rero nitwe turiga ivyo nawe kuja kuvuga ko baza murajya amazi ndabweje ukuri ntawuza hazogira kujya tutagishijwe inama mukuza riko tutovuga ngo turazi amazi ahazoherera ahubwo no kwiga ingere nabo nyene batoguma bicaye twobashira aho bashobora kubandanya imigambi yabo y'iterambere mwavuze ikibazo cy'ubukene bw'imbuto urero muratangwe bavuga ubukene bw'imbuto vyerekana ko abarimyi babaye benshi aha je nca ndyoherwa gose novuga natwe abagwiza mbuto aho duca tuba nabo tubagirira kariro nabo baduge abagwiza mbuto babe benshi ku mbuto y'ibiraya ndazi ko mwavuze cyane ku mbuto y'ibiraya ubu abantu benshi bariko bararima inyovu zose kandi benshi bahera ku biraya nivyo bivyura isi n'ingoga mbere rero mwishira hamwe izabu twaragerageje mwishira hamwe izabu turiko turababwira nabo nyene ko baduza umurindi wo kurondera imbuto burya imbuto nyinshi murabona ziva muri izabu hama turiko turatera intege n'abikorera ivyabo nabo bagwiza imbuto izabu yarikwiye kudukorera bijya vy'ubuhinga ihejeje hariho abamaze kugira zanzu barimamwe ibiraya kugira ngo imbuto ibe nyinshi abamaze kuzigira rero nabo baba ariko barafasha leta nkabantera kamo n'abandi mwarabonye aho nagendeye bagwiriza imbuto z'ibiraya nyene rero n'abandi banyumva ntibazohomba nibafate umugongo izabu bubake zijya nzu barimamwo kugira ngo tugwize imbuto cyane y'ibiraya ko zindi mbuto nazo nyene turacazerinze ariko burya abarundi ne dukunda ivyacu nitubikunde natwebwe je naragiye kuraba umurima twimbuye w'ibigori mu Kirundo ari bigori vya bindi nyene vy'iwacu nsanga cyo kimwe umwimbu uregeranye na bijya vy'imbuto dukura hanze
rero ntidutana akagazuzo zijya mbuto zacu nazo nyene n'imbuto hanyuma dutangure no kuyikorera imbuto ngaho iwacu gushikaho twebwe turazoba tugikura ibintu hanze erega n'iterambere nuko nyene dutangura kandi turabona iyo tuja mwavuze ngo ifaranga ngo rita agaciro ifaranga none mwebwe murazi kugira rigira agaciro cyareke kugira agaciro ingene bigenda kugira uha agaciro ifaranga ryawe urimbura vyinshi hanyuma ugashora hanze ifaranga ripimwa ku munzane w'ivyimburwa naryo nyene rero ntimuvuge ngo ifaranga ry'uburundi ryarataye agaciro nagira ndababwiye ko atagaciro ryataye ifaranga ry'uburundi genda mubaze mu karere ngaha aho ubuzima bworoshe ni ngaha i Burundi niho buzimbutse bose mubabaze n'ubu mubaze abavuye hanze aho ufise ibihumbi 200 mu Burundi urafungura neza nibaza ko ari hangahe ufise ibihumbi 200 ufungura ibihumbi 200 by'amarundi ifaranga ryacu rifise agaciro mu Burundi none wagomba rigira agaciro mu Bufaransa iri Faransa narababwiye jewe nzi gupima ku munzane aho nabonye ivoka i Burundi igurwa $200 muri leta zunze ubumwe za Amerika ikagurwa $5 bisigura ko $5 angana n'$200 genda murabisahani y'indya muri leta zunze ubumwe za Amerika ayigurwa n'isahani y'indya ngaho i Burundi ibingana ubwoko bumwe ucumenya yuko amahera waguze iyo sahani ngaho mu Burundi angana nariya yuriya rero igituma bavuga ko ubuzima bworoshe uzanye $50 i Burundi urarya ugahimba ahandi ugenda muri restaurant ukava yamaze yose ariko ngaha ararya agasigaza uratumira abagenzi mukajana ufise $50 aha mu Burundi uratumira abagenzi mukavayo muhimvye rero ntihagire umuntu azosubira kuvuga ngo ifaranga ry'Uburundi rigira agaciro mufise ingorane kuko babahenza abo hanze muza gupima ku munzane iri rundi n'iri dolare idolari ni ry'abanyamerika amarundi n'ay'abarundi mwebwe rero mugiye gupima ku munzane ayo mahera abiri muba muhejeje gutakara pima umwimbu ufise itunga ry'ibintu ufise n'amahera ufise mu gihugu niho ucumenya itunga ry'Uburundi ntihagire rero uzosubira gutuka ifaranga ryacu ngo ntirigira agaciro ndabwije ukuri $200 y'amarundi yaririye dufate ibihumbi 5 by'amarundi biririye mu Burundi bingana n'amadolari 50 uyaririye muri leta zunze ubumwe za Amerika ikindi mupima ni muraba ubuzima bw'umuntu erega byose bipimirwa ku buzima niyaba ishati ijewe ndayigura ibihumbi 100 mu Burundi muri leta zini ugasanga igurwa amadolari ndazi ko atari munsi iyi se munsi y'amadolari 30 none wumva gute ibyo byose tuze turamenya ingene dupima ibintu niba ushaka rero ko ifaranga ryawe riduga gose rikagira agaciro gakomeye gwiza umwimbu ushore hanze Burundi niba ushaka kubona amadolari natwe dufise umuyoro yayo genda dushore hanze kandi niko agaciro k'uburuka amahera y'u Burundi urumva ya madolari harura ko azoba hejeje kuduga kubera iki dushore nk'ubu butare uno munsi uzubona dufise imiliyaridi nka 10 z'amadolari hajya mu banki nkuru y'igihugu muca mwumva yuko amahera y'abarundi ntibazosubira kuduhayira n'amadolari tuzoba tuyafise tugiye kugura ikintu hanze dusanga natwe duhagaze neza cyane tunyarutse rero nimwamushaka yuko ifaranga ry'Uburundi rikomera tunyarutse dushore hanze kugira duheze dupime ku munzane ayo mahera abiri tuba tutamadolari mufisa ngahe n'amarundi nangahe duce turaba ikirusha uburemere ikindi rero ahari ntimugire ubwoba turi ku ntango turiko tugetera tuja ahantu heza umwe yagira abaze n'abandanye